amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza muri wese mwandanye kwikana ibiganiro cyo kumenyesha kure yacu kandi inayanyu ya Look Media twikaze mu gano cingino ca Look Sports cyo kuno munsi wa gatanu n'igenekerezo rya 24 ukwezi kwandamukiza vyumva neza ko turi kumera z'ukwezi kwandamukiza muri studio za Look Media ni Boris Ingabire Jules ariko kandi andi kumwe na mugenzanje Alela Chris Ndongozi ndakwamukije naje ndakwamukije umeze neza uri kwitegura umwara neza weekend yani ubwa mbere muhameze neza ko yarahejije indwi neza kandi akamera neza ko agiye kwinjira muri weekend irimo ibintu byinshi bitandukanye by'ubuzima busanzwe by'akazi okay nuko ndakwifurije kumererwa neza ariko kandi babongo aho byirese biranaza ko numva ngo ushaka ibyanyiriwe ko ntibize kuri ari wanje birare ku yundi peut-être ga babongo iminwa iryoha inyuranye okay numva ngo umusedi ukabuka no musebo umeze neza ibyo nazo ameze neza peut-être ko undi muntu azoba ameze neza uno munsi umerewe nabi you never know so twizere ko n'abari kwadukurikirana muri rusange bamerewe neza mu babo ndetse no mu byabo turaza kuba turaba amakuru ariko aravugwa no mu gice cy'u Burundi turabe duce muri basketball amateur basketball league bari barakina journée ya nyuma muri phase aller turabe inkino zihari hari shock ikomeye cyane novuga ko match classique hagati mu gwa Urunani ndetse na Dinamo Basketball Club turaza kuba turaba uko urwo rukino rutegekanije uko rutunganije ndetse n'abandi bahabwa amahirwe gusumba abandi turaza kuba tuba muri basketball tuje muri football hano munyine mu Burundi turabe urukino ruhari hagati mu gwa Aigle Noir ndetse no mu gwa Vision Football Club turabe ndetse n'izindi nkino zigiye zitekanije hano mu gice cy'u Burundi turaza kuba tubana mu gice cy'u Burundi tuje neza muri English Premier League baraza ko ariko barakina muri no weekend Arsenal inyuma y'amezi agera kuri 7 mu kanza ca mbere yamaze kuba iva mu kanza ca mbere no most tuvuga no mu gwa Manchester City niho uyoboye igano rya Premier League naza ko turaza kuba turaba inkino zihari kuri ku munsi w'ejo Arsenal yaza kuri kiyakina no mu gwa Newcastle United idasanzwe yorohera cyane turabe mbega iraza kubitakaza amanota Mikel Arteta kazuza cyo kameze gute muri Arsenal Football Club ndetse n'andi makuru tubateguriye nazo twomira amate gato icyo tuza anido y'amakuru yacu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata Nickel ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB nuko dusubiye twahe ikaze kandi muri Look Sports yo kuno munsi twizere ko aho muri ko muradukurikirana mutumbere hose haba abari hano mu gice cy'u Burundi haba abari hanze y'igihugu haba abari hano mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara zigiye zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi twizere ko merewe neza abatameze neza twifurize abagwaje abagwaye ababuze ababo tubaremeshe siko bizokwamana uvuga ko no musi ashaka kumerewe nabi jo hazuba umerewe neza niko twatanguye tuvugana uvuga mu ntango z'iganiro cacu nuko namakuru yacu tugiye kuba duhera muri basketball hano mu gice cy'u Burundi turabe inkino zihari ni journée ya 11 canke journée ya nyuma muri phase aller hari inkino zigiye zitandukanye ariko urukino ruvuga ko rwitezwe n'abantu benshi ni urukino ruzoza kwa rubaye igice isaha 8 z'umuhingamo kuri Departement des Sports umuguru nani zori kuratana mu mitwe n'umugwa Dinamo nyaza ko twumvise ngo basketball igiye gutangura AB igiye gutangura umuntu wese igicapo bafise mu mutwe ni match hagati ya Dinamo ndetse n'Urunani ibyo ni ngombwa ariko araba February yasoye kalendrier ikintu cyamaze ko nijyanye itariki zina nijyari bazoza kwa bakina uno munsi baraje ko babativye cyane mba ije kuba inkino zose zaramaze kurangira mba ni journée ya nyuma
So umuntu ari wese aba ari excited kuza kubona ino match. Pempe twumvise ngo ihiganwa rizoza ko ritangwa ya Lovent komenga ryatangwa le 21 mars. Umuntu wari wese yavuga ati ni le 21 mars mbega Urunani na Dinamo bazoza ko bakina ryari. So umunsi urashitse. Urukino ruvuga ko iki Dinamo Urunani kumuseje. Bonera ko izi ni zimwe mu nkino turetse hano mu Burundi usanga ni buraya ari ama classico ama derby haba muri football haba muri basketball ni nkino zikinirwa muri tele n'abajya bateri baba bari muri football tufata rya kinivende baba bari muri tele muri basket bajya 10 baba bari muri tele ariko ni nkino zikinirwa hanze zikinirwa mu bafana zikinirwa mu magroup WhatsApp abantu bari mu ya basketball zikinirwa ahantu mu bibanza bitandukanye mu bubare no musafana na Dinamo n'Urunani nazako kuva mu ndwi heze n'amajambo aya nayo ku bantu no muso haje kujamo n'ibidone shashi mu rukino ruvuga ngo rwatamwe ko rukinirwa ruvuga ngo no mu mpapuro no mu birego n'ibikiniro no mutwaje ko tubona umuguru nani witwara muri Febabu wanditse amakete agera kuri abiri ruvuga ngo bigitangura mu ntango kuri calendar ya Febabu mu rukino rwa rutegekanijwe gukina ku munsi wa gatandatu 25 igeze isaha 9 mugabo no musana ko gwaje kuba gunguruzwa rushigwa kwigenekerezo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2026 ubona ko iyo ni done ya mbere yatumye havuga amajambo menshi ibinabiriya umuguru n'uritwara bavuga ko batanze n'ingingo yambari article gira gatatu bavuga ko urukino kugira ngo dushobore guhinduka kuri calendar haba ibintu bitandukanye naje kwa mbonamwo ibitari bike bavuga ko iyo habaye nka accident equipe igiye gukina iyo habaye ama condition climatique ingamba imvura yaguye canke iki iyo abakinyi ba equipe bari muri equipe nationale ku bwinshi yumva ibintu byinshi bitandukanye kandi ugiye kubiraba hamwe amabona ko nivyo bintu ibyo bashaka kuvuga mugabo harimo n'ibindi nivyo bintu bishobora gutuma urukino gunguruzwa rugakugwa uyu munsi rugashigwa ku yundi munsi ikindi naco nari gwaje kwa ruvuga nuko barafise umukinyi wabo muri effectif umwe mu bakinyi bakomeye mu Urunani batashe kuvuga afise urugendo ku munsi w'Imana ashobora kujana nibaza ko azobagiye kwiga hanze ku munsi w'Imana numva ko ni bimwe mu bizotuma ko munsi w'Imana adashobora kuboneka muri equipe numva ko niyo nerezo iri valable ku mugwi w'Urunani ushobora kuavansa werekane ko warenganijwe na Febabu ni na Febabu novuga ngo itatevye kuza kuba yishura Urunani numva ko na makete yagiye arahanahanwa Febabu ko Urunani rwasomye iyo ngingo nayo numva ngo apana rwayisomye nayo numva rwasomye agahande gato hariho ayandi ma article nibaza ko rutashoboye gusoma numva ko ni nayo majambo atanga uzaravugwa bavuga ko hari ibintu byinshi abandi bavuga ko ku kirangamisi cyahora numva ngo 26 nta match zari zihari match zoheze 25 numva ngo bavuga ko Febabu yabishize 26 kugira ngo iganye amahera ya samedi iganye amahera ya dimanche aho rero usanga harimo amajambo mbega amahera binjiza kuri iki mbega ibintu nabiriya n'urukino muri rusange rutamwe rukinwa mu bintu byinshi mu madokima hagati ya equipe na federation hagati y'abafana aho niko vyama misi yose urumva ko n'urukino ibi byonyine birashobora gutuma ni promotion ya match promotion ya match abantu bazoba bari benshi kuri departement muri rusange rero nibaza ko twokwitegura ikibazo rukomeye hagati y'umugwi n'Urunani ndetse n'umugwi wa Dinamo. Ino migwi yose navuga ko yaje kuba igira intango nziza kuko urabona ko bose ni sans défaite kabisa inkino zigera kuri 10 intsinzi zigera kuri 10 nivyo umuntu agiye kuraba hari gusanga umenga hamwe bameze nk'abahobahoba ariko bikaza kuba birangira baje kuba baronka intsinzi muri urwo rukino kubwo no munsi urabona rinde ahabwa amahirwe gusumba ubundi malgré ko bose bari kuri niveau iri hejuru. Boriyaza ko ni ugiye kubiraba ku rupapuro cyane kuri papier ashaka kubona ko Dinamo iri favori ukuntu Dinamo iri favori ukuntu mugabo naza ko kuri no munsi uravye aho ntuzigeze aho champion igeze uravye performance z'Urunani muri saison yose match 10 bamaze gukina Dinamo match 10 bamaze gukina twaragiye twabona ko chaque équipe irafise faiblesse aha canke hari nta equipe nimwe ibuze faiblesse muri zibi nivyo bashe gutsinda match zigera kuri 10 ariko bana ko hariho match baje gutsinda bana ko byagoranye Urunani twatsinze Jinkana byagoranye rwaratsinze Kerne byagoranye Dinamo yaratsinze Kerne byagoranye yaratsinze Remesha byagoranye mba ko equipe zose zirakinika zirafise faiblesse quelque part nibaza ko
akazi kanini kazoba kari ku coach nimba Joyce no mutima arabonye ati urone bafite faiblesse aha reka tuze exploiter uku agafise yarabonye faiblesse ati Dynamo bafite faiblesse aha reka tuze exploiter uku en plus twavuze ngo Dynamo iri favori ariko urane rwarerekanye kuri ashobora gutsinda Dynamo twarabonye muri match ya mbere yatanguye ya partenariat hagati ya Febabu na Amstel ubona ko urane rwashoboye kumetiriza umugwi wa Dynamo nivyo bashobora kuvuga ati ni debut ya saison bijya ntivyo kwerekana soho ya match izoba ku munsi w'Imana mugabo nibaza ko umbajije ngo ninde afite amahirwe menshi no munsi noshobora kuvuga Dynamo ndagumiza hejuru uravye effectif uravye n'andi mafacteur menshi tashobora kuri amanota agera kuri 55 kwijana urane tukaza kuba turi amanota agera kuri 45 kwijana nibaza ko iyo favoritisme yari kuri Dynamo mugabo ku runani birashoboka cyane ko rushobora kurangiza umugwi wa Dynamo ku munsi w'Imana abafani babo ibiki n'ibindi byinshi bitandukanye muri rusange Dynamo favori gatoya cyane kwa rapport y'United. Uno munsi umuntu ari muri quartier ariko akurikirana Lukmich ubona ku bwawe atigeze aza kuraba match ko hari abantu batigeze baza kuraba match uzuza kubibona kuri department batigeze baza kuraba match n'umunsi warimwe muri yabe mugabo bavuga ati ndarindiriye urukino bonyene nabo benshi nibe antka nka dafate nka 40% y'abantu bazoba baje uyo munsi benshi ntibazoba bari bigire baza muri match nimwe muri AB so no munsi umuntu ari muri quartier reka arakurikirana no kumedia ikintu cyo motive avuga ati yana ndaza kwa nshika kuri departement peut-être tutaje kwa tubona mu nkino zindi za zo mwaka weze cyangwa iryari twaje kwa tubona muri no saison niki boneza ko tuzobona match iri harimo compatibilité nini ari kimwe ma facteur ashobora gufavoriza umugurane gutsinda Dynamo nari ndacibagiye uno muso afise abakinyi benshi bakiri bato bavuye muri equipe B nibaza ko muri match mwe nizi baba bafise novuga ngo inguvu zirenze zo bafise kugira ngo ashobore kwiyeka kuko ni ijye ni match ivuga ati azadi yerekanye match komeye kuri kumugwa Dynamo kuko nibaza ko nta match nziza aza kwa kina contre Dynamo ati ni umukinyi agize ntafise turabizi twese ko afise potentiel mugabo ku mwaka weze nta mwanya yaronka kwa Dynamo no munsi nta match ya mbere bakinye ya partenariat nanyi nta bintu byatari yaje kuba yerekana uno munsi ni mwe nizi match avuga ati ntegezo kwerekana ko ndumumenere uno musazi wagiye kujya duel na Gibert Gibert ni je reference kuri poste y'umenere uno munsi hano mu Burundi uno musazi wavuga ati ndagenerekane ko ndashobora gufata Horeve ya Gibert niyamara nibaza kuri imyaka ibikiragenda niyamara kuhava nze bashoye kuconsidera kuko baconsidera Gibert uno musazi afise abapeti bandi bavuye muri equipe Gasana bafise Van bafise n'abandi benshi baje kubava mu gwa BC wana ko ni match bafise envie nini kandi aho bigoye no mwaka wana ko Gafisi arabaho umwanya ukwiye wo gukina n'importe quel match rero iki ni kindi kintu kizoshobora gutuma umugwi w'urunani ushobora gupena avance kuri Dynamo ikintu baza ko umuntu yo kwitega kindi yovuga ati je ndagiye kuraba Dynamo uno musi nivyo kara abantu baraza benshi bakuzura stade kuri contre urunani na Dynamo kubera haba harimo ba étrange babaje kuraba Boissy Avana Nepas babaje kuraba Kevin Amayi babaje kuraba abandi umwaka uheze uko nyene ntibari benshi muga bari bahari muri saison hegirere uno munsi ntabahari ikintu cyambere cyo kwa motiva nuvuga ngo test ya mbere twatanguye muri no saison kwarukuza kuraba nivyo aba étranger barabakuyeho tuvate ko babakuye kuko bamaze gushira babiri kuri Fed match twafata ko babakuyeho tuje ego barabakuyeho mbega aba bakinya barundi bazoza kwerekana iki mu mwaka bafise nivyo kuza kwatira iyi public yahoriza ikagaruka no musene naza ko ikintu cyambere cyo kuza kuraba abantu nukuza kuraba babakinya barundi baho umwanya mbega bagize evolution gute no musi n'ijuna ya nyuma muri fazari no musi wo mukinya ashaka ati wowe warevuriwe wowe byaranse kuko maze hamaze guhera match 11 avuga ati wowe byarakunze ko evuriwe wowe ntibirakunda yaza ko nico kintu cyo kuza kuraba babakinya barundi baho umwanya babakinya barundi bashira imbere y'abanyamahanga bameriye gute bevuriwe yego hari ikintu waroheje kuvuga nibaza ko twonafatira ko kuri ino derby igiye kuba iba ubona ko katwe tumenyereye nibyo kera ntitwabona abayitranje cyane mugabo nko muri iyi myaka nk'ibiri cyangwa itatu yeze ubona ko harimo domination iteye ubwoba cyane mu surtout ku ruhande rw'urunani no ku ruhande rwa Dynamo no munsi naza ko igiye kuba derby ya mbere yo muri saison régulière cyangwa muri playoff tugiye kwa tubona harimo aba jeune benshi abakinyi bakiri bato benshi cyane
mbere na benshi naza ko azoba n'iryambere bagiye kubakina muri division ya mbere baje kuba bahura n'urunani canke na Dinamo. Eske ntibizoza ko bigabanya kwa kuntu twaba tubona ya classico canke ya derby twaba tubona Dinamo urunani? Bo nibaza ko bitazobigabanya. Deja kuri contre Dinamo nta bakinyi bashasha tuzoza ko tubona. Ndazi barafise abakinyi bakiri bato bakuye muri B mugabo kuri match urunani ndi sira 100% ko nta numwe azoza kuri Fedomage. Kote urunani ugiye kura abakinyi benshi n'abakinyi bashasha. Kuko uretse aba étranger dufise babiri mu muguru urunani. Hariho Mamadou ndetse na Gilles. Abandi bose n'abarundi. Muri abarundi mu muguru urunani uretse Mariki ukareka Romis ukareka Yves nibaza ko abakinyi b'abarundi bafise experience nta si benshi. N'umunsi bafise baza kwiyapuya cyane kuri abakinyi bakuye muri equipe B. Nicyo gituma uravye basket yabo ni basket nta bintu by'ama skills nta bintu by'ibiki mugabo nako ni ya basket nyene uvuga ati ni ugushiramo ishaka ryabo ryose. Barabiduprove kuri match ya mbere bakina Dinamo muri ya partenariat niyo ngoma ngaruka kuko umuntu ashobora kuyifatira ko reference. Ubona ko hari abahungu barafise akazi ko gufata Gibert kabisa. Ntakura umupira ngo awushikane hari. Ubona ko hagize defense ya bien. Defense nziza cyane. Bijyanye biragoye gutuma umukinnyi amaze kuba umuprofessionnel amaze gukina imyaka myinshi. Umubwiye ngo genda ukine ome match yose. Gibert ntakura umupira ngo awushikane hari. Ugume ko kujyanye. Bijyanye ni ibintu by'abana bakiri bato. Kandi bo bafise mu mutwe ko dukeneye kwerekana ko natwe turi kuri meme. Binaza ko ntituzovuga ngo nta baetranje bahari nta spectacle zo bihari. Oya, naza ko ahubwo hazo hari spectacle nyinshi cyane cyane zo bivuye kuri aba bana bakiri bato mu nguru nani kuri nibo bazoza kuba bagomba kwiyerekana cyane berekane ko ntibakiri considere nk'abana bo muri equipe B n'ubose bamaze ko bashika muri première division barashobora gutena tete face ya Dinamo kandi bamaze kwerekana ko bashobora gutena tete face ya Dinamo umba barashobora gutena tete face umugwaro wose. Nuko nibaza ko rero ni match zo bikomeye cyane ku kibuga ca Departement de Sport ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 8 z'umuhinga muneza ko tuzoza kwa tugaruka ko tigaruka ku munsi wa mbere mu buryo bwa gutse turabe rezisaje kwa ivamo ndetse n'ibindi byo bitandukanye byaje kweva muri no match. Nuko ariko kandi siyo match yonyine hari kuri ino weekend muri no weekend hari match zigiye zitandukanye. Hari match igiye kuba ihuza umugwa Kern ndetse na Lezipo. Lezipo twaje kwa tubigaruka ko Lezipo twaje kwa tubona mu mwaka kweze yari kuri niveau iri hejuru no munsi yanako kabisa byarabaye nabi. Kern nayo no munsi nova ko yasubiriye Remesha muri rusange. Hano turashobora kubona Lezipo ije gahagarika Kern canke kandi Lezipo ifisana kandi kazi ku munsi w'Imana aho zari ku munsi wa 6. Nzoshiza ikine na Remesha kuri match yari yabanjiri yari yasibye. Naza ko ni Lezipo muri match zibiri sinzi ko ashaka kuronka mu match bashaka kuronka match mu batsinda byo bari bitangaza ko sinaza ko gutakaza kuri Remesha biragoye kwa ko na Remesha rumva iri na Remesha nagaze neza mugabana ko Remesha match yayo bamereka bakina ni match bakinya Dinamo ubona ko ingufu zari zagarutse ubona ko baragerageje gutera tete imbere ya Dinamo umva hamwe babandanije muri dynamique ubona ko Remesha iri favori cyane imbere mu wa Lezipo. Lezipo naza ko nimwe mu equipe yagize ibibazo bitandukanye yatakaje abakinyi benshi muri no mwaka baje ko bagenda ubona ko ni Lezipo iri kuragira ama resultat mabi iri kwirashana ama defeat menshi incura bari mu wa Kerne ubona ko Kerne nibaza ko biragoye cyane ko twokwizera kwishaka gutakaza ku mugwa wa Lezipo. Abwo hano hari match ziryoje nibaza ni ku munsi w'Imana. Munsi w'Imana hari match zikomeye hagati ya wayivuze Lezipo na Remesha. Match zo bikomeye ariko kandi hari match zo bikomeye cyane hagati ya New Star na Jimkana. Ni match zo bikomeye ni match zo biri équilibré ni match zo bana uvuga ngo yari première journée Jimkana yari yatsinze New Star navyibuka mugabo barayisubizamo ni match aho naza ko ni match zo biri équilibré ni match zo bana uvuga ngo ku mpande zose bafise anvyo gutsinda ni match uvuga ngo no kuri class ubona ko bari kumwe New Star na Jimkana ni match zo bikomeye cyane azo ari ku munsi w'Imana sinzi ko azo bari saha 6 mena ariko ni rumwe mu nkino bavuga ngo uzo waruranze ino faza umva saa nazo bari Remesha Lezipo midi New Star Jimkana ama 14 kandi zose zizobera kuri Departement mako ni ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana hazo bari inkino ziryoshe nibaza ko mu kurangiza tuzorangiza faza neza. Remesha irafise urwo rukino novuga izoza kwihura na Lezipo ku munsi w'Imana ariko kandi irafise n'urukino izoza kwihura na Aigle Noir ku munsi wa gatandatu
hano neza ko irashobora kuronka guhumeka na gatoyi kuri Aigle Noir imbere ko iza kwitegurira ino match na Rizipo. Mboneza ko Remesha irafise amahirwe menshi yo gushobora guheza ino weekend sinzi inkino zibiri. Mboneza ko ni ikintu coza kuba kibazanira motivation. Ariko kuri rino rukino rwa Rizipo neza ko harimo amaduti menshi cyane. Amahirwe twoyiha kuri Aigle Noir siyo tuza kuba tuyiha kuri Musimana. Nibyo amahirwe ni make kuri Rizipo mugabe antuka uzishize ku munzana y'izibiri. Mboneza ko Remesha iragumana avantage par rapport à Rizipo. Nibaza ko rero ni Remesha no yogira amahirwe igatsinda izi nkino zibiri. Yo bigiye iri muri position nziza yo kuza kubandanya yifuza kino kibanza ca kane muri phase retour. Kubera urabona ko Tigers ifise match yoroshe, ifise match ya Lion Team. Urabona ko Asampos umuntu ashaka kwizera victoire kuri Lion Team. Urabona ko Tigers izobigiye ihagaze neza kuri ntuze izobejeje phase iri muri position nziza. Urabona ko Remesha hamwe yotsindwa urukino rumwe entre Aigle Noir na Rizipo. Urabona ko amahirwe babaye make cyane ku mugwa Remesha, ariko hamwe twabona baje gutsinda umugwa Rizipo bagatsinda n'umugwa Aigle Noir bakagira izi victoire zibiri, ndazi ko umugwa Remesha muri phase retour twabona ko uza kugora Tigers cyane mugabe byose nza ko phase retour iragoye gupredicting urashobora indira hashobora kuba impinduka amarokitima nayo nyene ntazoba ari kirenga kuko no musikiye kuraba saba kinyi benshi bari kuri marché benshi barafise imigwi, abandi nabo nta mu étranger bazoza kuba bazana barafise aba étranger mugongo n'uwo muzane azari mu étranger umwe wenyine urumva ko peut-être option ya Remesha ko bashobora kwenseramo kapiteni wabo Nsumizi nta ubizi birinze bikunda iyo bari dirinze cyane ku mugwari wa Remesha nuko rero numva ko nizo nkino zitekanije navuga muri no weekend ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana kuri jone ya nyuma ya ABN muri Fazale tuzoza kuba turi mu mwanya wiyaguye ku munsi wa mbere tuze kuba turaba muri rusange uko inkino zagenze na cyane ino match ikomeye cyane hagati mu Dinamo ndetse na n'Urunani. Nuko tuzaho twovaga to muri basketball tukerekeza muri football. Nuko muri Primus League naho baraza ko bariko barakina muri ino weekend kundugira ya 28 byumvikana neza ko basigaje inkino zigera kuri zibiri bo zitatu rwa 28 29 ndetse nubwo kundwi ya 30. Umugwa Aigle Noir Football Club cyangwa The Fighters bamaze kuba batahukana igikombe ca Primus League. Nova ko ni igikombe cyaje kuba kiborohera situ muri phase turana ko nza ko nabo n'inguvu ntibaje kwashamwe inguvu nyinshi cyane ko abo bariko barahiganwa ona ko inguvu zamaze kuba zigabanuka byaje kuba byoroheza mu mugwi novuga wa Aigle Noir kwa kuza kuba twara kino igikombe ca Primus League Burundi. Nuko kundugira rero 28 umugwa Vision Football Club no munsi mu kanza ca kane urashobora kumentena ino top 4 ugasanga urarangije uri muri top 4 kuno munsi ari bafise amateka yo 50 naza ko birashobora ushobora kandi naza ko azorere isiti ikomeye cyane kuri Vision Football Club baza ko ariko barakina rero n'umugwi wa Aigle Noir. Aigle Noir nayo kazi yao kuza kwa batakuna igikombe ni match zo ifise novuga ngo izo bikomeye Aigle Noir yamaze gutakana igikombe mugabe naza ko irafise objectif yo guheza sezo idatsinzwe bakwize match zigera kuri 30 badatsinzwe na rimwe muri Primus League. Gusa ari kintu no hanura Aigle Noir iyo utwaye igikombe nta udatsinzwe na rumwe irashobora kuzanira male mu nyuma ugasanga gusa gukoza ko intoki imyaka 23 ndemika 22 Bonada ko hano turavye Aigle Noir ngene imeze no munsi urabona ko ni equipe yamaze gufata city muri football hano mu Burundi ariko izindi equipe ziri inyuma cyane gose cyane kabisa cyane gose mu bisata byose naza ngo bigira umugwi muri rusange. Rero munsi ni urukino ruzarukomeye umugwa Vision ariko uvuga ati ntidushobora kwemera reka tugerageze turashobora guhagarika ino hani y'umugwa wa Aigle Noir duhagarike tuvuga ati tubahe defete yabo ya mbere naza ko ni cyane cyane niyo facteur izoba ihari ibyo bitumgo rukino zo rukomeye. Aigle Noir nayo nivuga ati ntitwoza kwereka igikombe abanyabujumbura umunsi twatsinze mba ko ni facteur nyinshi. Aigle Noir yamaze kwemeza ko abafana bazokwinjira ku buntu muri stade ariko iyo ni ntuzenye yo gukwega abafana benshi ngo haza abafana benshi no musi ni umugwa Vision uhagaze neza muri no miss muri izi nkino za nyuma waramaze gusezererwa mu gikombe cy'umukuru w'igihugu mugabo ubona ko muri izi nkino za nyuma muri Primus League bariko baragereza kuduga nikimenyamenya
n'umunsi bahagaze mu kibanza ca kane urumva ko ni uno mugwi wa Vision ni urukino ruza rukomeye muri rusange ariko kandi ni igikuru nibaza ko ari ibirori biza kubera kuri Stade Intwari twaje kuba tubwirana no kuvuga ikiganiro ku munsi wa kane ikiganiro ca Midweek n'umusanzwe bavugira umugwi wa Ghana yatubwiye ati azoba ari urubanza rwo kwereka abanyabujumbura urumva ngo muri rusange no gushima ku nkino Ghana yakini hano Bujumbura bakira muri CAF Champions League urukino rwa mbere bakira umugwi wa Djibouti Telecom urukino rwa kabiri bakira umugwi wa Al Ahly urako baje gushima ingene abanyabujumbura bagiye ari benshi kubashigikira muri izo nkino bitabiriye akamo ko kugenda bambaye imyambaro ya Ghana urako yari image nziza cyane umva rero ni Ghana yateguye ivyo birori mu ntumbero yo gushimira abakunzi bawo hano mu gisagara ca Bujumbura kuko ibirori nyamukuru ibirori nyezeza bizoza biba kunzu kurikira mu ntara ya Makamba niho bazokina urukino rwa nyuma bakina n'umugwi wa Garage niwo munsi bazokwerekana igikombe neza hazoba ibirori novuga ngo yaje kwatubwira ko hazoba ibirori byinshi bitandukanye abantu bagira amadefile n'ibindi bitandukanye ibirori nyamukuru niho bizobera mu ntara ya Makamba ariko ku munsi w'Imana bazobe ko barerekana ico gikombe becereke abanyabujumbura batazoshobora gushika Makamba kuri urukino rwa nyuma naza ko ikintu nyamukuru n'ivyo birori nuko gushimira abakunzi ba Aigle Noir hano mu gisagara ca Bujumbura nuko rero naza ko ni match irumva ko izo ifise novuga no gukomeza novuga turetse ibyo birori izoba ifise ubukomezi novuga kuri kandi rwabije kuko no musabana ko nivyo imukanza iri muri big mugabo inyuma yayo irafise umugwa Mamuru basumvye inota rimwe irafise umugwa Vitaro basumvye amanota agera kuri atatu anako nabone nta gusamara bafise bwa ngo baze kuba bamenyana baguma novuga mu kibanza ca kane nuko niyo mukono vuba ariko aravuga hano mu gice cy'u Burundi tumera amateka gato yice tuza tubabwiye n'amakuru ariko aravugwa hanze y'igihugu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli uti none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko guhavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeyeko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami ryo ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB mu gihugu c'Ubwongereza hari urukino navuga muri English Premier League hagati mu rwa Newcastle United ndetse no mu rwa Arsenal warumaze amezi agera kuri ndwi uri mu kibanza ca mbere mwakuva ku munsi wa gatatu haje kwa gatatu cyangwa kuva ku munsi wa gatatu bari mu kibanza ca kabiri kandi nivyo rashaka gugisubiramo muri no weekend mugabo ntazokimara mu mwanya muremure byo byiza batakimaze mu mwanya muremure byo byiza bashatse tugitangura igana bavuze ngo aho byiriwe siyo biraha kandi biryoha bisanzwe bivuga ngo no musiko yafashe ikibanza ca mbere mu mwanya munini nireka abandi n'abafata ikibanza ca mbere mugani ntazagifasha umwanya munini ya nabo bo ntaco bahise bagifata uwo mwanya muto ntacyo bakabukanye aho gatoya muri rusange ni hari ikintu kibabaje witwa Dominique Szoboszlai akinira mu rwa Liverpool aje hava muga naco avuze ngo igikombe nawe gitwara mu kwa mbere muganije naza ko bano ino Arsenal yaza kubitwara ikintu cya mbere cyo mvuze ni sintombaza ko atwaye igikombe hombaza ko hambabaza amajambo abakinyi ba Arsenal ndetse n'abafana ba Arsenal bafise habonaza ko Arsenal niyo equipe ya mbere yankwa mu gihugu c'Ubwongereza nabo bafise amajambo nabo nyine sinaza ko amajambo bafise nibo bafana ba mbere batekereza kwisi yose gutekereza badafise amajambo basi kibatuma gutekereza oya baritonda kwaji yuvuga ufise icyo uvugiraho bari bagifise niyo equipe ya mbere cyari yatwaye igikombe idatsinzwe match nimwe bya kera ni sawa mugabo mu bintu naco mugabo niyo equipe ya mbere ifise abantu bayanka cane kwisi ana abafana ba Mani baranka bari sanse kwanka Manchester City ubundi mugabo baranka Arsenal abafana ba Liverpool baranka Arsenal abafana ba Chelsea baranka Arsenal Tottenham Hotspur baranka Arsenal rero naburyo we equipe mu buto yizanye Newcastle za Aston Villa zose ziranka Arsenal
Antuka nibaza ko nkamwe twari igikombe nta equipe n'imwe kiretse peut-être Everton nibaza ko niyo byose na bukebuke sino nta equipe n'imwe yoryoherwa muri English Premier League yo tumabona gitwaye none nka Manchester United nayo nteruka Premier League muga yoryoherwa gitwawe na Manchester City sinzi kitu baraza ko ni Arsenal ni gukingira abantu kubera no musozo ko batwara igikombe ndakuraye muri Angleterre uvuganye mu gihe bogira ibintu bitandukanye naje ko mbona hari akantu inyuma ya Man City itsinze Arsenal hari umukinyi wa Arsenal witwa Gabriel miseze yaje ko avuga ngo nkishikana mu Bwongereza narajugumira numvise ko tugiye guhura n'umugwa Manchester City ati mugabo byarabaye normal udwana Man City nugura n'aka equipe mugabo rero peut-être nuko abantu baca byakira nabi erega ntiyabeje peut-être nuko bivuze mu mvugo umenga niyo kwiyemera sino naza ko Arsenal kergi gwana n'umugwa Manchester City ico nzi coco ntibasha gutsindwa muri Switzerland biri musa 3 kubusa ni 3 kuduga ariko muribuka yuko muri fazare wasanga itsinzwe nka 5 kuri kimwe match retuga cisanga ni 4 kubusa urumva yari yaramaze kwitereza cyane mugabo no munsi naza ko nivyo Mikel Arteta ntari karashikana abafana ba Arsenal bifuza mugabo kameme hariho Arsenal yubatse ko ndibuka ko kare barangiza ari mu kibanza c'8 ndibuka ko kare baronse kuja muri Big 4 yabari nko gutwara igikombe kuri bo mugabo no munsi nivyo baravuye ajye ahantu mugana nabo aho bari no munsi harababaza cyane gusumba aho bari kera mugago hezero wa kabiri kare aho ruza ari umunani naza kwa imizeye ejo hari hirya ejo eri ngarandi bonaza ko rezo sociale yambara koresha ari Snapchat nibaza ko niyo yambere aposta ko ibintu by'ijuru byinshi ngira ngo ikintu cyose yumviriye umutwe ejo yaje ko yandika hari ejo mu gatondo ejo ko yandika ati everyone back where he belongs vango Manchester City yagarutse mu kibanza cyayo mu kibanza cyayo Arsenal yasubiye mu kibanza cyayo kandi ugiye kuraba ikibanza cya kabiri cya Arsenal yamaze kuri kigira cyayo vango undi mugura ihigarwa ikibanza cya mbere ubundi ugahigarwa icya gatatu n'icya kabiri kiragifasha muga muri rusange tuze kuri match yo ku munsi weje naza ko azoya ku munsi weje ku munsi wa gatandatu ijya match ntabwo yoroshe naje ko ndaba ku munsi weje usanga Newcastle Arsenal imeze kwa Arsenal sangira imikino cya 14 yego bona ko Newcastle iko ntabwo biri kubirayorohera cyane muri yose cyane cyane muri phase 2 phase yari ihagaze neza muga muri phase 2 nako yaragize akantu ko gusubira inyuma no musero ni tumenye ko n'umugwi Arsenal dashaka gutsinda byoroshe cyane gose ukunda guhanga Arsenal mugabo witwa Anthony Gordon abari ngaho Anthony Gordon uno musikino cyari nibiki uno muswari tuzi ko Arsenal ni equipe ikomeje cyane kuri defense kuko uno musano avuga ati Arsenal hamwe twari igikombe Merjo yaratabaye David Raya yoza kuba entre Saliba na Gabriel Declan Rice yoza inyuma yabo uno musi yari equipe ikomeje na defense mugabo uno musa tugeze muri saison tugeze muri ya saison muri wa mwanya nta bintu bya defense irakenewe n'ibyo mugabo ataki yikonda ko nk'ubu ho urumva bari kwagwana na City ku bitsinda uno musi bagwana ku bitsinda uno musi City ni ya mbere kweri imaze gutsinda ibitsindo byinshi goal difference barangana uretse n'ivyo yayitsinze match ari na match retu baranganije match ari bayitsinda match iyo muga iza mu yuko uno musi ibintu baye n'ibitsindo goal difference baranganya 37 Christian City muga Man City iri imbere kweri nimaze gutsinda ibitsindo byinshi 66 yindi 63 yego umva uno munsi hari intambara yo gutsindana yo gutsinda ibitsindo byinshi uno munsi Arsenal nta ntizizoza kwikota nivyo defense yakini kuko ni batsinda 5 bagutsinda 3 umva birakenewe nimba babitsinze uronka umuntu aza kuri conserve kuri conserve a defend uno munsi Arsenal yari maze iminsi ayikira itari solide cyane muri defense nako yari maze iminsi yo kwankesa ibitsindo bitari bike antuka si Arsenal twabona imazing matches 6-8 nibaza ko no munsi tugeze muri saison tugiye kubona ama festival offensive kuri côté ya Man City yaje ko bigora ku munsi wa gatatu iri kumwe n'umugwa Burnley nako baje ko bahusha amakazo menshi mugabo kandi nticyari kuba byoroshe ko ni Burnley yari kwigwana kugira ngo ntikoro ijya munsi yatsinzwe officiellement ibirakomeza nibaza ko Man City kiyo girinde avantage kugira match en retard ni indi avantage kuri Man City cyane gose ko Man City izobira kina FA Cup Arsenal yozi kagira fopa kuri Newcastle United izobihebye mu buryo buri officiel nibaza ko Declan Rice n'abandi Mikel Arteta baravuze ngo Man City avuga ati
c'est pas encore fini ntibirarangira, yeah. mugabo bagatakaza n'amanota abiri bakanganya cyangwa bagatsindwa kuri Newcastle United baci basezera n'igitsindo baronse na igitsindo kimwe ku busa nahone oya aho nye bazoba bakirimo kubera ndiko ndabiraba no munsi hari umuntu yavuze ati yaba Arsenal yaba Man City simbona ko zose zizotsinda inkino zisigaje kandi birashoboka mugabo nyaza ko no munsi kare barovye ngo City ifise ibice 65% urya munsi kwa mbere bahejeje gutsindwa no munsi biracari ivyo nyene kuri no munsi nyaza ko bikiri ivyo nyene kuko na Man City naje kwambara nko kuri match ya Bayern ubona ko baragize blessure kuri Arsenal ya Rodri naje kwambara Rodri atarimo ubona ko hariho manke nini ya cyane kuri Man City no munsi nituzi dire disponibilité yiwe baravuga ko ni minsi 10 ino FA Cup ndazi ko ntazoba ari hamwe ariyo bagihagarutse muri Premier League kuri match kurikira nibaza ko azoba ari avantage kuri City mugabo Rodri atarimo izo ari avantage kuri Arsenal kwa ni manke ubona ko yigaragaza facilement muri imbere ya Man City nuko niko byafashe novuga muri English Premier League naza ko twoja gato twoherereza gato muri La Liga Santander Barca yaje kuba ikina itakaza umwe muri makinyi bangenderwa ko nubwo akiri muto witwa Lamine Yamal ibura rya Lamine Yamal ziza ko rikora kuri Barca rero bone yaza ko muri nosezo byaramaze kuba birangira ku bice birenga 80% nuko no musi Barca imbere ya Real amanota nibaza ko ari yego umva ko nta hasigaye inkino nibaza ko atari nyinshi no musi bashaka kuzogera ku rukino rwa Clasico baramaze gutahukana igikombe cya La Liga Santander nibaza ko nta kintu kinini yacanira yamaze kubagira aje kuba aho abo je ndabibona ko ni avantage kuri equipe nationale kuko araje kumariza inka ariko arakinzo azobagwaye n'ivyo mugabo azoba ariko aruhurira umubiri wiwe azogera kuza muri equipe nationale ari top ni imwe mu equipe nationale naza ko atawoyishira kure mu bafavuri no musi naza ko Espagne iriko iragwanira ku by'umuntu iri mu bafavuri bakubyimo numva ko ni avantage ku mukinyi nka Yamara azoza ari akomeye yakize ameze neza kuko kubyimo ndewe ndazi ko biri officiel ategezo kuzoyikina rero sinibaza ko n'uruhombo kuri Barca nivyo twarabonye kenshi Yamara atarimo Rafinha atarimo nako ni equipe ntoya irashaka kubatsinda mugabo urumva n'umukonkira wabo nanyo nimbe bimeze gute bana ko na Real si ntonye no kugwaza ntashaka kwizera ko azoza gutsinda match zose zisigaye Barca yagize no munsi ku bice 85% igikombe cya La Liga ntashaka kubiha Real Madrid FC Barcelona ubona ko Real Madrid nayo yaje kubitakaza Eder Militao nayo nyene imvune azomara saison adasuye gukina umva ko muri iyi turiko tubona imvune nyinshi ku bakinyi ubona ko kubyimo ndio yegereje ntiyabura abakinyi baba declare forfait kubyo batazogera kubyimo twaje tubona ubwo ekitike muri Liverpool no musi turiko tubona ama blessure yandi ya Mare nde mugabo nizera ko bazoba ari muri kubyimo muri rusange naza ko Barca si nta impact nini ya ino blessure ya Lamine Yamal ije kugira muri no fin de saison ku mugwa Barca siretse ko basigaje La Liga Santander La Liga Santander na Liga Champions bari mu ntaki neza ko nigano cyari twese tukirangiriza hano Loris ndagushimiye naje ndagushimiye reka nshimire mwebwe mwese mwakomeza dukurikirana nizere ko mumerewe neza mu banyu ndetse no mu byanyu twifuriza kugira amagara amahoro ndetse n'amafaranga mu banyu no mu byanyu isango ni ku munsi wa mbere muri Lucky Sports